hamwe ndabaramukije amahoro y'Imana bane natwe twese. Nitwa Ngendakumana Vincent, ndi umukozi w'Imana, naragiriwe ubuntu nk'ubwo n'abandi bagiriwe, kandi ndanezerwa cyane n'umwanya wo gukorera Imana. Ikindi gihe narababwiye impamvu binezereza cyane, bikaba ari igihe atagihe na kimwe no vyibagira ko bivuga ko binezera. Namba mwaravyibagiye igituma nzosubira ndabibibutse hanyuma rero mfise umunezero n'ubu ndabisubiremwo gukorera Imana. Aheruka mu gihe cyaheze hariho amajambo twagiye turavugana, kandi nari naravuze yuko hariho ibindi bice bigira kabiri, kuko hariho ijambo gusenga gufatikanije n'imico n'imigenzo y'abantu twarabivuganye ko, kandi turavuga ko tuzogira igice cya kabiri. N'inyuma yaho murazi ko hariho irindi jambo twavuganye naryo nyene rirafise igice cyaryo, mugabo uno munsi ni igice kigira kabiri cyo gusenga n'imico n'imigenzo y'abantu biravangavanganye. Hanyuma rero icyo nagomba kwiyumvira mpera ko mu kubasaba nuko uko ijambo ry'Imana rivuga nk'ijambo ry'Imana nyene. Mfise ubwoba bwinshi kuko igihe cyose nagomba ngo ndababwire ko ntahengeshanya kwiyumvira ku ishengero, kuko ivyo narabihawe n'Imana, niyo yabingabiye. Iyaba ari ku bwanje ntivyokunda, iyaba ari no ku bwa papa wanje ntivyokunda, ariko Imana yarampaye kwama niyumvira ibintu bitatu imisi yose. Icambere nuko ata munsi numwe rirenga ntiyumviriye urupfu, gupfa. Kandi kigira kabiri kiri hampande yuko mbona ko nshobora gupfa umwanya n'umwanya, bigenda bikurikirana nuko niyumvira ivy'ijuru. Ikigira gatatu niyumvira ishengero ry'Imana, ingene Imana yodufasha, yoduhezagira, ikadutabara iyo vyoroshe canke iyo bigoye, rikaba ishengero rifise ubuzima, rifise aho rihagaze, rishinzwe ku rutare arigo Yesu, rikagira ukwizera kuzima gutuma ritagira ivyama ririhungabanya, naryo rikaba nkaho umengo ntiryaciye ubwenge. Nama ndavyumvira ko kenshi iyo rero ndiko ndavuga nka mwene ibi, nzanye amajambo y'Imana, Imana yampaye aba ku mutima wanje namamwo, sayo mbasomye ubunyene kuko nzoza kuvuga ubutumwa bwiza, mugabo ndabigendana. Hanyuma rero nari navuze nti uko ijambo ry'Imana rivuga nk'ijambo ry'Imana nyene. Jewe sishobora guhagarara hano ngomba kuvuga ngo nezereze naka yumve aryohewe kubera ivyo mvuze. Ngomba ko naka aryoherwa kuko ataho ijambo ry'Imana. Kandi namba harimwe abantu badashobora kuvyihanganira ivyo, ntaco biriko kuri jewe birabasha. Hari amajambo twasomye kijya gihe niyo ngomba ko tugarukako, mugabo uretse ko hari indi mirongo twasomye tutaronsa akanya ko gusigurako. Tubanze dusubire mu majambo twasomye mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo mu gihimba cya 15, duhereye hajya ku murongo wa mbere tugende dushikane ku murongo w'icenda. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo igihimba cya 15 kuhera ku murongo wa mbere tugende gushikana ku murongo w'icenda. Urupapuro ni 22 isezerano rishasha. Yesu agaya inyigisho z'abafarisayo.
maze abafarisayo n'abanyabwenge b'ivyanditswe baza kuri Yesu bavuye i Yerusalemu, baramubaza bati niki gitumye abigishwa bawe barenga imigenzo twabwirijwe n'abakera ntibakarabe iyo bagira barye? Nawe arababaza ati none mweho niki cyatumye murenga icyagezwe cy'Imana kubw'imigenzo yanyu? Ko Imana yavuze iti wubahe so na nyoko, kandi iti ututse se canke nyina ntazabure kwicwa. Ariko mweho mugira muti umuntu wese abwire se canke nyina ati cyo nariko gufashishaga muvyeyi nico nzoshikanira Imana. Ntimuyubahe, ntiyubahe se canke nyina. None mwatituye ijambo ry'Imana kubw'imigenzo yanyu, mwanjyajyamwe. Yesaya yavuze neza ivyo yavugishwa n'Imana kuri mwebwe. Ataba abantu banyubahisha iminwa yabo, ariko imitima yabo iri kure yanje. Bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari vyagezwe n'abantu. Nayo majambo twasomye kijya gihe harayandi duhava tuvuga ari muri Matayo nyene, canke no musi turaja no muri yayandi muri Yuda, tuje no muri Luka. Hano murabona igituma aya majambo avugwa, igituma abanyabwenge b'ivyanditswe n'abafarisayo Yesu yabise indyarya ni kubera iki? No kubera yuko bari abantu bitwararitse ivyagezwe, bari babizi vyose atana kimwe gihaze kivuye. Bavyamiza ku mutima mwijoro no ku murango, bakama bararimbura ivyagezwe. Niyo majambo uja gusoma mu butumwa bwiza bwa Yohana ajya mu gihimba ca 5, aho usanga Yesu ariko arabagiriza bavuga ati mwebwe murishinga gusesa mu vyanditswe kuko mwibaza ngo niho hari ubugingo, kandi ivyo vyanditswe bivuga jewe, mukanka kuza kuri jewe kandi ari je mbaho ubugingo. Uja gusanga ariko arabagiriza mwene yo majambo. Bari babizi cyane ivyagezwe, bari bazi neza gutunganya no kumenya ibihe, ingene ukwezi guseruka n'ingene kuzorenga. Ariko icyo Yesu yabagiriza mwaza ngo cyari giki? Nuko ivyo bari babizi, mugabo ari bo babandi ba mbere, aribo basuma ba mbere, aribo basenga ibigirwamana ba mbere, aribo barya ingo z'abapfakazi, aribo bahetamika imanza bakazica uko bagomba. Utagira icyo afise akabwo gutabwa kure, ariko ufise ibyo babugunyira akaba ari we yemegwa, agaca bita ati muri ndyarya kuko muraza mugahagarara imbere yanje. Nivyo Yesaya yavugishwa ajya muri Yesaya nyene mu gitabo cy'abavugishwa n'Imana ku murongo mu gice cya 29 niho uja kubisanga ku murongo w'13 niho yabivuze, niyo bizana n'icyo gituma avuga ngo ubavugishwa n'Imana Yesaya ati munsengesha iminwa niyo mwama muzana mukavuga menshi. Mbere tujya gusoma mu yandi majambo ko hari n'abakunda kuja guhagarara ahantu mu mayira abiri, akaba ariho bahagarara basenga bagakoma n'induru ndende mu mayira abiri. No kuvuga uvuze mu mayira abiri ubushatse kuvuga ahantu haca abantu benshi, kuko mu nzira imwe icamwo abaca muri iyo nzira imwe nyene. Mugabo iyo hari mu ihuriro ahantu mu mayira abiri, hakaba hari inzira ije hariya, hakaba hariho n'iyindi niho bita mu mayira abiri, urumva haca baje hariya n'abazana niyo n'abagenda ino n'abaje. Atabo bantu rero bakunda guhagarara mwene aho mu mayira abiri kugira ngo abantu benshi bababone ko basenga. Bagakunda kuje guhagarara no mu masinagoge. Masinagoge ni nka hakoraniye abantu bangana uko n'abasumbaba, ati bakabomboranya amanwa cyane ngo bibaza ko ari Imana yobumvira. Hajya nibaje gusoma mu butumwa bwiza bwa Matayo, nza kubifatanganya uko nyene ntubwiye ngo ndaje gusubira ngo kuvuga ngo dusome mu gihimba cya 10 mu gihimba cya 6 here yajya ku murongo wa 5 avuga ngo ntimukabe nka zandyarya. Nibo babo baje guhagarara mu masinagogi no mu mayira abiri, bakunda mwene ivyo ngo bibaza ngo ni Imana yobumvira. Atariko ndababwire abo baramaze guhabwa ingero yabo. Atariko weho ni wagomba gusenga uje haruguru mu cyumba cyawe wugare, hanyuma usenge Imana yihishije iri mu mbisho. Ati kandi niyakubonera mu mbisho izoguhera. Imana ishimwe.
ati ntuje umunsi wo kwisonzesha kwawe ntugende ngo wijirigwe wiraburanigwe hamuje mwibarabara mu makoraniro abantu bakubone ubigaragaza ati jewe ndarendiye cyenda umuntu yisonzesha jewe ndi gihangange mu gusenga atoya ariko wiyuhagire neza wisige n'amavuta umemwe use neza kuko ntibikeneye kubishurira kuvyereka abantu. Ayo n'amajambo dusoma mu gitabo cy'Imana. Imana rero iragaya ikabwira abantu yuko ari ndyarya iyo baja mu makoraniro gusenga, iyo baja hirya no hino gusenga, mugaba igihugu barimwo kikama cuzuye umujyano, kikama cuzuye gutemana, bose bakoraniye ahantu bagiye gusenga, amabibiriya injiri byose ubu byasohotse biri mu mashengero biriko birazingurugwa. Aba bantu bariko barumviriza amajambo y'Imana, kandi iyo urongo yavuze ati dusenge, abapfukama barapfukama, abahaguruka hano bavuga bati haguruka, twese turahaguruka. Mugabo ndakubaza, uhagurutse nk'ugomba senga Imana mu mbwebwe cyangwa uhagurutse nk'indyarya? Ni kibazo. Nagomba ndababwire ijambo ry'Imana twumva n'amakoraniro y'Imana y'amakorana twarabigize nk'umugenzo. Kuwa kane abaririmbyi turaza, no kuwa gatandatu turaza, hanyuma abaririmbyi tukaca tuja mu nyigisho. Mugabo sinzi namwe ishengero yo mwagiye, ngira ngo haruguru urundi rusengera ahantu ishengero ryumviriza mu nyigisho, hanyuma hano hakaza abaririmbyi gusa. Sinobimenya ivyo bazobibaza. Iyo tuza no kuwa Mungu, iyo tuza haraho wogira ngo ni nk'ibintu by'umugenzo. Kuwa Mungu nta handi dufise tuja, nta kazi, ibiro birugaye, none dupfe kuza. Hanyuma kuwa kane tuzokurikiza umugenzo, tuzoza tugira ama repetition, hanyuma tuzoza no mu nyigisho, hanyuma duheze twitahire. Ikibandi kirare kubomora inzu. Usenga ibigirwamana zinduka agende ku mupfumu yiyambarira igiheko, tugaca tubifata nkaho menga Nimigenzo. Nico gituma Yesu reka arabwira ati mwaratituye ijambo ry'Imana kubera imigenzo yanyu. Kubera abantu murumva ntibavuga bati kubera ibyagezwe twigishwa n'Imana, bavuga ngo abigishwa ba Yesu barenze imigenzo bigishijwe n'abakera. Si ijambo ry'Imana bari baniganira, ariko hariko bwabo. Niyo majambo tugomba duhave dusoma mu gitabo ca Yuda, ni kujya kubisanga bivuga hariya mu gihimba ca mbere. Murazi Yuda ko ari ca mbere nyene, ntari canditsemwe upfa kuzingura muri Yuda ku murongo wa 17, sivyo? Abantu bakagenda muri bimwe nababwira by'imigenzo byo kuvugishwa ivy'Imana itabatumye, bagahinduka abapfumu, bakoresha intaro, bakoresha ubutsita, bakoresha amabuye. Umupfumu agafata agaterera amabuye 3 yagwa ku rutaro afatanye rimwe irinda, arabana ngo ntubona ngo ivyo baguhaye byaciye pfu, kandi umuntu akajya akacugumira ati ndapfuye byazananye pfu. Bivuzwe n'umupfumu. Niko bariko barabigenza abantu bagomba gusenga ukutariko muri kino gihe, kubera ko abantu bahishurira abantu ivyo batabwiwe. Jeni yumvira igituma ishengero ritogira ubuzima buhagije. Ubuzima buhagije mvuga mwaza ngo nubuhe? Si amafaranga menshi. Kugira amafaranga murazi ko ari ibintu byiza, kandi Imana ishimwe kuba yaronka. Ikibazo gusa nuko ari bakenya bayigenza neza muri yo, kuko abandi bagahakwa no kuzohava baturika. Imana ishimwe kuba bitahura, bayafise bagahembura bashonje, bayafise bakamenya ibikorwa by'Imana ati niyibi. Mugabo nkebure abo bandi bantu batabizi. Jewe kuronka amafaranga ni vyiza, narakibabwiye ntimuzohave muyansangana ngo nari narayahakanye. Ariko nagira ngo ndababwire siho hari ubugingo budashira. Eka siko Bibiri ivuga. Harimwo kurya umukeke, harimwo kurya icyo umuntu cyose ashaka. Mugabo mu mukeke harimwo ubugingo budashira, harimwo guhaga no kuja muri toilette. Tego naho ufise umubiri uvyibuha, ko hari abafise imibiri itavyibuha naho boja vyiza byinshi. Ufise umubiri uvyibuha naho two duharagenda bizura vyibuha. Ufise umubiri utavyibuha ivyo woja vyose no gucyo nyene. Suko
ibyo nta bugingo burimwo. Nicyo gituma Yesu abuza abantu kuvyitwararika ngo abe ari byo bija imbere, ariko avuga ati mubanze mwitwararika ubwami bw'Imana no kugororoka kwayo, niho ibyo bisigaye muzovyongerwa. Turabikeneye n'ivyo arabizi. Abantu rero cyagihe narababwiye ingene abantu bavugishwa. Ndababwire, iyo dusenga Imana, igituma bisaba yuko umuntu ajya muri mpwemu, gusengera muri mpwemu, ajya amajambo tugira dusange muri Yuda. Gusengera muri mpwemu ni ibintu bigoye cyane. No kuvuga yuko usengera muri mpwemu, uri umuntu uvuga uti naraye mpaze, naraye shonje, ndi wa Kristo. Ko mfise imiryango, ndi wa Kristo. Ariko naho nyene kwihonye nyamiryango atayumviza atani yo nigeze, nta ngorane, ndi wa Kristo. Aho ni mu buryo bw'impwemu. Ko hari ibyo ndiko ndazira mpogwa ijambo ry'Imana, hakaba ari imiryango imwe yanyanse, yanyikuye kubera ko nizeye Kristo, bakanje mu muryango ngo giye kwizera izindi mana. Nta ngorane, ndi wa Kristo. Kandi wa Kristo usenga mu buryo bw'impwemu n'umuntu yihana, afise umutima woroshe, niyo yakoze igicumuro atigera sinzira ngo yumve imbore mu mutima. Abari muri mpwemu yera bidasigura ko adacumura, kuko nta numwe yobasha kuba adacumura, ntivyokunda. Magabo Bibiliya Petero yanditse mu cete ciwe atariko yemwe narabandikiye hajya mu gice cya 2 mu cete cya 3 ku murongo wa 2 avuga ngo narabandikiye yemwe bana bato yuko muri mwebwe ntihakagira ukora icyaha. Ariko ku murongo wa 2 akagira ngo nihagira ukora icyaha turafise mpwemu yera, umwitsa yavuye ku Mana. Iyo utagira mpwemu yera ntubura umwana w'Imana. Kubera ibyaha byose tuzokora ntituzovyihana, ariko ufise mpwemu yera aramwagiriza, niyo ho batawurinze kubimubarira. Ishengero ry'Imana rero ryagomba kuba ari ikintu gifise ubuzima budafatiye ku mafaranga, budafatiye kubiboneka, ariko ubuzima bufatiye mu mpwemu yera y'Imana, aho umuntu ashobora kugenda ukumva uhonyora ugashitsa naho ataco wasize muhira, ukumva aho uri kuratambuka. Jewe murazonkurikirana muze mu ndabe, harimwo abantu b'abagenerale, harimwo abantu b'abakoroneli, harimwo abadokiteri, Imana ishimwe, mpora ngenda bakamvura, abandi bari hirya no hino. Mugabo kugira ngo unkange jewe uzoba washimitse, sinokubesha. Jewe mpagaze gutya naho mubona ncumbagira, numva ntije ndi umwana w'Imana. Ivyo bindi vyose ugomba kuzana ngo unyurire ku mutwe, atansiyo. Hange nta bwoba numva iyo mu nzu hari injya, nambara utugunira turi mwinjya ni impore, ariko niyo atakariyo atanu urutete ruriyo, kuko birashobora guhera, ni impore muri Kristo Yesu wanje. Kandi ari naho utazobimenya, abazobimenya n'ababizi nyene bo kubimenya, si mwibarabara. Aba bantu rero ngomba ngo ndababwire, murabe muri iri senga ryacu ry'imico n'imigenzo, abantu ingene birirwa barayerera kupanda nibi, bagenda hariya duga manuka jiyo bameze ngo ntibagirire mezo. Abo bantu baradanda bagira numengo baborewe, sinzi ko ari umukorora jipo, sinzi ko ari gapita mbere, nta shimikiro, nta bugingo, nta remezo, menga nta buzima buriyo. Wahenzwe nande? Abandi nabo no muri nyabasenzi twiruka kurondera, uzosanga hari uhagarara ukazomba banje kuroha nk'intambwe, ya kwitegereje ndabona aho urire ugacutanga umucece. Ivyo sobupfumo, erega imbere y'abapfumu nto twaja kujugumirira. Sinabibabwiye nakijijwe maze kuraguza inshuro nyinshi kiri umusore, kubera abadayimoni bari mu nzu yanje. Hakabona umupfumu n'umwe yogira icyamfasha mu nzu yanje, akiriko barafukereza ivyotsi, niriwe hanze n'utwo n'indani nasohoye. Inshuro nyinshi
ariko ntacyo nakuye mu byaranse gushika ku itariki ya 21 Mana ntazokwibagira y'ukwezi kwa kane muri 88 mfukamye nawe ubutumwa bwiza n'umwana w'umukobwa yitwa Yudita atireka kwirirwa murahangayika hariya mu gitaramo kadusengera ndamaze kubona ko basengera abantu bagwaye abadayimoni bagakira Yesu ne bwagere kubita abadayimoni murazi baba barabavyeyi warengeje uvuga ngo nituma ibo tukari karibobo aho rero naho nyene uburengeje butarabimenya ababizi neza bavuga ati nabavyeyi ico gihe twagiye turasiganwa na mushikanje niho umusozi wose wankorotse kuramba ko ndavyumva abadayimoni barahunga mu nzu yanje gushika nuno munsi jewe niko nemera ko ariko gusenga none kuzogenda gusenga ahantu bagatangura kukuvugishwa ko abantu bakakubwira ibintu bitagiramwe ubuzima yuko ejo uzoburonsi kontineri ivuye mu Bushinwa nawe nta n'igihumbi kimwe warungitseyo aho ugomba uje ngaho usite bwose ugarame ngo bucuronka amakontineri avuye mu Bushinwa ariko ndakeka ko haba harimwo no kujujuta da amashuyo nyeravuye ngaho ibugarama utayaguze amahera nta nari muronka uronka ikontineri ivuye mu Bushinwa kuri gusa oya ni mumbwiza ukuri ko hari umuntu arazana ni bugarama yoza kuzaniye n'urutetero rumwe rw'intumbaswa yatoye mu nzira atari ubwo yaguze ushaka kugira icyo uronka gorora amaboko hanyuma usaba Imana iguhezagire n'ibyaba byinshi uyihimbaze ariko nawe nyene ibyaba bike n'ubuntu bwayo buraguhagije nta bindi ushaka icyapati nziza yemwe bagenzi ntujya ahantu ngo warahenzwe uje gupfukama ngo usenge hanyuma Imana igukororera amacapati ugura ifarini ukagura mbemwe mu macapati nyantarevire bashiramo oya ntayijamo ugura ifarini ukagura maoki ugomba gushiramo utundi tuntu tw'uturungu kabigura hanyuma ukabikora neza n'ubwenge amugashiraho abakiriya bakaza ntuzojaho ngo baguhende ati ibi nibi bizoza kuri gusa uzoba ujyanye bigukorokereko Dawidi niko yavuze uw'Imana ikundi bimuhera mwitiro uragonera gose jewe atari bisegereti bya bintu uzosanga byashororotse nino uzozumbarire abarima ni barime abadandaza ni badandaze abakorera leta ni bayikorere hama turonka umwimbu nta byagusaba ikiriho Adamu yarirukanwe muri Edeni aho yagiye byagusa kubera cumu y'Imana ati toka mwe niwe wasubiyeyo no kuvuga yuko reka ndababwire abantu benshi ariko barahenderwa hajya mu masengesho abantu b'abamama ingo nyinshi ziriko zirasambagurika kubera ngo umuvugishwa yavugishijwe ati ujya mugabo muri kumwe so wisezerano kandi amatwi ugacubinjika kaba maremare agasumba nayo rukwavu ati so wisezerano urya abantu b'amama ndazi benshi wontuma nubu sinkuru yimbarirano no kubyanyi naka ugacutangura guti wo mwari kumwe utaguvyaye gatatu vyaye kanu vyaye gatanu abari utangura kwiriguriruka namate utamira wiruka inyuma y'udusore tw'imyaka 17 18 20 wa mutama kaziwe nguri nivyo wahishuriye mu masengesho aho ndidupfuye nabi aho hari remezo dufise mwumva hari ubuzima buri muri uku kwizera twaba dufise abantu b'abamama ngo bagenda guhendwa no gusenga ukagenda ugahitiriyo reka ngira mpezagira ubugeni murantonga abapastori ngira mpezagira ubugeni gatoya ukagenda ugakubita nk'indwi yose ngo nari ku musozi hanyuma umugabo nawe riruka hari nawe uzosanga yashushe agaca abanza akakurumura ingumo warihe nta bwenge ufise erega urugo ni iby'ukuri ntigubakwa n'amasengesho ntigubakwa na mbwemu yera mbwemu yera ntarongora barongorana urugo gubakwa n'ubwenge
hanyuma inyuma y'ubwenge bwo kubaka urugo hakaja mpwemu yera aturongora ibintu bigafata umurongo. N'amasengesho uzoja gusenga ngo aguhindurire umugabo wawe ngaho umengo wamutamitse ivyatsi bita jondama azote bahinduka intama. Unakwenda unamaliza wiki mbiri iyo ngo twari mu masengesho, abakozi b'Imana bari baduhamagaye mu masengesho, hajya muhiri yo hasengera nta Mana yari ihari. Ibahehe Imana ndababajije, ibahe oya nkekiba ku misozi. Imana ibera hose icyarimwe. Imana reka ndababwire agakuru kabaye ejo, kandi abenshi mwe murakazi mwarakumvise. Ejo ahanye mu mirango ngaha ndi hasohowe abantu bashika nka 4 namba batarenga, bamaze umwaka biyugaraniye ahantu ngo niko bahishuriwe n'Imana, ngo niko babwiwe n'ababibahishuriye mwaka wote mzima. Hamwe usanga umuntu afise ugwara rureha gutya atacinzara, ugasanga umuntu imishatsi yaraguguye yahindutse nk'igisaka, ngeka yahindutse Nebukadineza yagiye kurisha mu ishyamba. Abantu ngo niko babwiwe, ngo niko hari wabahishuriye. Ejo bariko barabasohora hajya mu mirango, abantu uri kuritegereza abo bantu ukabona ati nukuri kw'Imana uku no kuzimira, ubu n'ubupfu, nta buzima buri muri uko kwizera, nta burimo. Barasohowe barabanyamurambya, barabaruguru, no kuvuga babasohoye. Nama mugabo ngo ndanababwire maragenda mubaze Natanazi pasteur ngaha muri Rema. Izo nizibari inkuru mbarirano, harimo ubuzima nyabaki bw'abantu dusenga dufatishe dukurikije imico n'imigenzo y'abakera. Ugahendwa n'umuntu akakubwira ati wewe uca muri iyi nzira ugaca muri iyi nzira tugase. Oya, ugusenga Imana amajambo Yesu yasenze ari Getsemane, je mbona asobanutse neza. Bibiri ivuga ngo yavuze ati data namba ubona byoshoboka iki gikombe nikindengana, ariko naho nyene nibibuka ugomba ntibibeje uko ngomba. None iryo si jambo ryumvikana. Hari kundi gusenga mwe mwibaza turiko turarondera handi mu bantu bo hirya no hino. Igihe yigisha bigishwa bwe gusenga yabwiye ati mwebwe musenge mutya muti data wa twese wo mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibe kwisi nguko bigirwa mu ijuru, uduhe ibyo kujya bidukwiriye umunsi. Iryo sengesho sinzi abantu barisenga urabuse ko bangana. Uduhebera imyenda yacu nguko natwe duhebera bari mu myenda yacu, ntudutereranye ibitwosha nabi, yamara udukize wa mubi, kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe ibihe bidashira. Niko Yesu yigishije abantu gusenga. Ahandi mbona yavuganye n'abigishwa biwe muri ubu butumwa bwiza nyene, naho yababariye abantu basenze bikanga ko basenda impwemu mbi, hanyuma akababwira ati mwene ijya mpwemu murumva ziratandukanye, ziri uburyo bwinshi. Mwene ijya mpwemu mbi mwabonye imeze kugira gituma byabananiye kwivamo, nta kindi kishobora atari ugusenga no kwisonzesha. Ivyo nivyo mbona Yesu ariko arigisha. Gusenga umuntu abahagaze afise ibintu bimugoye, kumwe kwa Yehoshafati, kumwe kwa bakera bari baratewe, hanyuma umuntu akasaba Imana, kuko bivuga ngo ni mu gishingo cyo kuja ku mupfumu. Kuko abantu baje ku bapfumu urazi ico baba babuze hajya, baba babuze ukwizera Imana itaboneka, kuko Imana ntiboneka. Ntuzoyirondera ahantu ngo agira baguhamagara ngo ngiriya ngo wirugura tumwanya. Imana ni mpwemu, n'abayisenga bose bayisenga mu mpwemu no mukuri. Hajya bakubwira ngo twebwe twaremwe mu ishusho y'Imana, oya ntibaze bakubesha Imana ndisa na jewe. Twebwe dusa n'Imana mu vyiyumviro, mu bwenge, gutandukanya ikibi n'icyiza, kumenya ati kikirera n'iki kirirabura. Ubwo n'ubwenge twahawe n'Imana, niyo nzira yonyene dusamwe n'Imana. Nta handi ntudusokoze neza ngo wirabe ngo ucugira ngo usa n'Imana. Oya, none rero ngomba ndangitse ngo mpeze uno mwanya, kuko ndabona yuko wimirije guhera nawe nyene hajya. Icyo shaka kuvuga, ubuzima butangwa n'Imana,
ubuzima butangwa na Yesu Kristo. Ubuzima y'amajambo nibagiye kuyavuga kweri murantonga. Y'amajambo dusanga mu gitabo ca Yuda mu gihimba ca mbere ku murongo wa 17 avuga ngo ariko mweho bakundwa mwarumvise amajambo kera yavuzwe n'intumwa z'umwami wacu Yesu Kristo. Barababariye bati mu gihe cy'iherezo hazoboneka abacokoranyi bagenda barondera inyungu zabo mu kutubaha Imana. Abo nibo batuma habukwirema ibice n'abantu gusa nta mpwemu yera bafise. Ariko mweho bakundwa mwiyubake ku kwizera kwanyu kwera cyane, mwizigamire mu rukundo rw'Imana, mwizigiye imbabazi za Yesu Kristo zibashikana ku bugingo budashira. Imana ishima. Igihe cy'iherezo tubimenyeshwa n'ubwenge. Ariko navuga nti mu guheza ngomba guheza mvuze gute? Abantu twaracitse intege, turaba nk'abantu tutagira iyo tuva niyo tuja. Ibizana nyino biradutwara, ibizana nyino bikatujana, ibizana mu mpande zose bikatujana. Mugasanga twarataye ibyizigiro, mugasanga twarataye inzira kubera ubuzima bw'isi, kubera imiryango, kubera ibigoye, kubera aho turimya tutimbuye, kubera inzara, kubera ubukene. Umuntu ugasanga yicaye ahantu yari yihebuye, umuntu ugasanga umenga Imana ntibaho, umuntu ugasanga umenga n'iryo juru ntarivu, naho ripfa kuvugwa ni ku munwa gusa ntaririho. Abantu ugasanga twicaye mu gitutu cy'umwiza w'urupfu, abantu ugasanga twaragiye twaradorongeye. Nico gituma mfise n'ubwoba yuko abantu basigaye bari muri no shengero nararikurikiranye ubu kugira ngo abantu bakoma amashi ngaha, uzoba wabivuze washimitse kugira ngo abantu babwire ati haguruka. Kera naho iri shengero ryabanye abantu bafise imitima yoroshe cyane. Ndibuka ko umuntu yavuga ati tuve hasi, ukabona abantu bahaguruka ningoga. Mugabo burashobora kubisubiramwo rimwe kabiri, baragowe n'abavyamiramo gatatu kane, yemwe nimuhaguruke. Abantu bona baguma bakuraba nk'uku bimereye uko sinzi ibyo barimo mu bwenge byaragoranye, sinzi ni mu buzima byarago kuko si mwese muba mugwaye ntimumbeshe. Oya ndikubara ukugwara hajya habari ino habaraha. Abantu babwiye ati nimuve hasi dusenge, hagacyaba kuririmba kw'indirimbo itangura imbere. Murazi ko iminsi yose dusenge, tuve hasi dusenge, hari hakaririmba barimbye banza kuturirimbisha. Hanyuma uwo muntu yinanase yakomesheje kaya karirimbo gahera ariko arururuka yicaye. Ariko nitwari bwasenge, bari bavuze ati duhaguruke dusenge. Nagomba ndagusabe ndakwinginge ndagutakambire mu izina rya Yesu Kristo, enda ngwino dusaba Imana. Niyo yonyene yo dusubizamwe inkomezi, niyo yonyene yo dusubizamwo ivyizigiro, niyo yonyene yo dusubizamwo ukwizera gushasha. Nimuze dukoranire hamwe nk'abababaye, nk'abarira, nk'abatunduye, turirire Data wacu wa twese ari mu ijuru, kuko niba afise ubushobozi kuri byose. Bijya ubona bikugoye, nta wundi, nta nshuti, nta bagenzi, oya nta n'inguvu, ariko ni Imana yonyene bishobora. Nahoze nibaza yuko bagira batamwe kuririmba nuko jambo ritungane. Aha nagira ngo ndababwire, mbega mwe mwibaza yuko tutagira iherezo twebwe y'ivyisi? Kubera dufise iyo twavuye, twebwe turafise intango. Mugabo kandi jewe mbona iyo bitera bija, usomye neza Bibiliya burya ntitukigira iherezo. Igituma tutakigira iherezo ni gute? Nuko abizeye umwami Yesu Kristo, ijambo ry'Imana rirabivuga kandi ntiribesha, bazokwama banezerewe mu bwami bw'Imana ibihe n'ibihe bidashira. Uvuze ibihe bidashira ubuvuze ko ataherezo.
ariko kandi Bibiliya ikongera ikavuga ati iyindi nzira ni ya kabiri, abatizeye umwami Yesu Kristo, abakengereye amaraso y'umwagazi w'intama w'Imana, nabo ngo bazokwama barababarizwa muri gehinomu ibihe n'ibihe bidashira. Urumva naho nyene nta herezo rihari. Ko waramutse uvutse rero nanje nkaba naravutse, kurya tudashobora kwanga ko urupfu ruzoza kutujyana, niko tudashobora no kwanga ko Imana izoducira urubanza rukwiranye n'ibyo twakoze. Nico gituma iyo ndi muri mwene uyu mwanya mvuga nk'umuntu arira, mvuga nk'umuntu aboroga, mparuye gehinomu ingene imeze, umuntu atarihana numva norira. Naho byose bako mfukama imbere yiwe kamukomera amashi, nini wihane wakira umwami Yesu uronga ubugingo budashira, kuko gehinomu y'ibihe n'ibihe irateranya ubwoba. Numva umenga no kwinginga ngashimika ngashiramwe umwete wanje wose wo kubwira abantu nimuhindura imico twizera umwami Yesu. Abatarizera umwami Yesu dukomere mu rugendo, dukomere mu kugenda, dushimike kuko Yesu ari imbere nta kizotuzibira. Imana ishimwe. Subire ndindira abaririmbyi. Gusenga tugomba kwinginga Imana kugira ngo idukorere igitangaza cyayo. Tumaze kubona umuntu umwe, kandi jewe mu byumviro by'iwanje ingene meze ubu, uyaba ari umuntu atarakira umwami Yesu, yaba ndabizi, hanyuma ngacamenya ko yakiriye umwami Yesu, numva atawundi mwanya nokongerako, kuko byoba bihagije iyo umuntu umwe yakiriye umwami Yesu akava mu rupfu akaja mu bugingo, uba ari umunezero mwinshi. Nico gituma mvuga nti ico gihe nta kindi nokongerako. Makwegera intebe yawe mpabwa imbabazi muri kino gitondo, makwegera intebe yawe imbabazi, imbabazi ufukamiye, ufukamiye. Dusabe aba batama nta wundi no kwizigira ni wewe ngomba. Haleluya. Nta wundi no kwizigira, ati ni wewe ngomba, ni wewe ngomba, ni wewe ngomba. Vura ibikomere vyanje kandi umarire, vura ibikomere kandi Imana yanje, Yesu mukunzi, Yesu mukiza wanje, konganya augendera nunyirengagize